inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Muganga Miburo Joseline, umuyobozi mukuru ajejwe igisata cy'ubuvuzi kama mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida, arasigura icarico ubuvuzi kama, akanemeza ko imiti kama ari imigirwa n'ubumenyi bisigurika canke bidasigurika vyagiye birahanahanwa kuva kuri basokuru. Tugarutse mu nsiguro duhabwa n'ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kw'isi yose OMS, ubuvuzi kama n'umane bw'ubumenyi n'imigirwa bifise insiguro canke bitayigira bakoresha canke bakoresha n'ubu mu gutora, mu gukinga no mu kuvura indwara zari zo ku mubiri n'izo mu mutwe eka ndetse n'inyifato. Ibigwara ni vyinshi ariko Imana yarishuye iratanga ishengero ikita inshuti ya bose. Abantu bijanye n'ubuzima bwa misi yose bagenda bihanahanwa urungano rwagiye rukurikirana haba mu mvugo canke mu nyandiko. Nico gituma bamwe babatahura abandi ntibabatahure kuko hari aho mu kuvura mukoresha ibisiguritse canke ibidasiguritse. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.